Kiswahili nakielewa lakini bado sijajua kujibia. We are international. Tunapaswa kusema na Kiswahili. Swali la kwanza ulikuwa unauliza kama kwa Samantha yaba yahagaritswe nuko natwaye inda oya entre temps mfise inda sinigeze mpagarika ibikorwa byose uretse ko nafashe igihe cyo kuruhuka hajya hegereje nyine n'iminsi yo kwibaruka. Ama ikindi naco wambaje yuko niwasubira kuryamana n'umugabo wawe gushiko nyene ugatwara yindi ndasubira kumatariki umugabo wanje ntazosubire kunterita banzurindire dukore. duha ijambo nyine company wafa kabiri fanena vini ko imeze abaramutse hama tubwiye n'ivyo twaje gukora hama natudondoreye bano bantu turi kumwe komisagira ngo tuvuge kwijambo karibu cyane mamla. Asante. Ndabaramukije mwese. Ubwa mbere mbanje gushima Imana yo yemeye ko tugira mu kino kibanza kaba yari yateguye umunsi ngo dushobore kuganira namwe. Ndabashimiye mwese byimva mutima nukuri sese ko nabashimira. Ego jewe ni Fanny Ravine, amazina nahawe n'umwuga nkora wa filme, ako mazina yanje ni Faxine Uwimana. Natanguye gukora filme ari mu mpera za 2018. Mwebwe nyine abanyamakuru n'abanditsi mwaranshikikiye cyane bikomeye bituma uyu munsi mbangeze aho ngeze. Nukuri Imana ibahumugisha cyane gose. Ego uyu munsi rero icyo cyatuzanye ngaha kwa kubashikiriza igikorwa gishasha ngiye kubaha cha filme yitwa Data. Nayo maze igihe kinini ariko ndaboneka ntariko ndakora filme ku mpamvu zo kurongorwa. Kwanza ndanabashimire muri mwebwe naraharose umugabo mwarankunze muranshigikira n'umugabo muramuma. Ego rero akintwara naragiye murabizi nyene by'abageni no gutwara inda no kubyara ntibyakunda uko nguma ku murimo uko bisanzwe ngo ngume ndabaha izindi film. Rero hari haheze igihe kinini ariko ndaboneka nico gituma navuze ati uyu munsi byompimbara cyane babene Data tuganiriye kugira ndabamenyeshe ko nagarutse mu kikorwa bongere banshigikire. Rero ni série izoba yitwa Data nkuko bisanzwe murabizi ko nkora filme zishingiye mu miryango. Abatazi inta yanje narigeze kuba kera cyane ntazi uko nzokina filme. Nagize indoto yuko ubuzima nariko ndacamo ko nzobwandika, nasaba Imana ko nobwandika mwikaye cyangwa mwikane nkuku hama umwana wanje w'imfura akazodandaza ico gitabo akazogikosora akadandaza ico gitabo kugira ngo kizofashe abajene aba mama aba papa nyene akongira amahigwe nisanga muri kariyeri ya filme namwe muranyakira kandi muranshigikira. Rero nico gituma ubunye amafilme yose nkora mvuga ati nakaryo keza Imana impaye umwe nari gucisha mwaca gitabo kumbure ndabibashikirize nkiriho mbone n'amakomantere yanyu no kuri Imana ibahumugisha. Rero iyo serie izoba yitwa Data izoba irimwo n'uwo mukobwa wanje nyene navuga ko azokosora ico gitabo canje akakidandaza imfura yanje, ariko harimwo n'undi mwana nyene nawe nyene wanje, harimwo n'abandi batandukanye. Ikazoshirwa ku mugaragaro itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu muri Source du Nil. Tukaba nshimiye kandi n'amakampani yanshigikiye kugira ngo urubanza rwa Lovende rugende neza. Ariko cyane ndashimira na Nice Paint. Muri Nice Paint ni ishirahamwe ryaje hano mu Burundi rikorera siège ya iri muri quartier 10 mu Ngagara Avenue de l'Otraco numero 12. Muri Nice Paint dukora amarangi y'ubwoko bwose yo ku mazu. Turakora amarangi y'amazi na y'amavuta. Muri ayo marangi y'amazi aratandukanye. Hariho ubwoko butatu bw'amarangi dusiga indani mu nzu, hakaba n'ubwoko bubiri dusiga hanze, hakaba n'amaverni yo ku miryango no ku mabuye.
turakora kandi muri nice paint ariyo ico bita stone finishing, ni twatubuye muzoza murabona ku madecor soit nko ku nkingi canke ku madese. Kandi muri nice paint turafise amakolabo, turafise kandi n'amamastike yo kubiyo. Uko tuza kuganira turaza kubasigurira ingene bigenda birakorwa. Murakoze. Ndabaramukije mwese. Nitwa Francis Destin, nsanzwe ndi umuririmbyi cyane cyane akorera mu karere ko guhimbaza Imana. Natwe ibyo dukora sinibaza ko turinda kubivuga, bivuga mu ijambo rimwe, amaserivisi dukora avuga mu ijambo rimwe. Nk'uko mubibona turi hano kugira ngo dushyigikire umukunzi wacu akaba n'umubyeyi kuri uwo munsi nyine udasanzwe tuba turitegura. So rero ku bazoba bahari, ku bazoba bitabiriye, ku bazoba bari hano mu gihugu cyangwa batari hano mu gihugu, twebwe icyo tuzoba tujeje kuzoba ari ugutuma mutagira irungu, muri ibyo birori, kandi mukagira umunezero, na cyane cyane mukaza muribuka no gushimira Imana mu bihe byose. Niko Imana ibahezagire. Ndashimira amakampani yanyizeye hano, naho nicaye nka Fanny Lavine wa Twafa, ariko ndahicaye nk'umubrand ambassador wa Seka Nawe, aho ari kampani ikora amapampers n'amakotex meza cyane, uyakoresheje ntiyicuza. Ariko kandi ndi nk'umubrand ambassador wa Mazi kandi Water, urabizi ko atanayandi mazi umuntu anywa aca yongera avuga ati nyongera kandi ni kandi Water. Tugiye Kristo. Nakanze Kristo. Muri Imana bari nawe. Nanje ku mazina nitwa Nishimwe Esther, niwe Esther Nish. Hano ndahari naje gushigikira ibikorwa vya mama lawo ngaha anye. Fanny Lavine turamwemera cyane, kandi murabizi ko ari novuga ko mu baserukizi b'amakinyi b'amareresi akomeye cyane mu gihugu. Rero ndahari nka jewe muririmbyi nzoba ndiko ndanima ngira ngo muri yo soirée hama kandi nkaba naserukiye na brand ya Mugwedengwe House ariyo maison. Navuga ko ndiko ndashaka kuduza mwino minsi. Muri yo maison hazoba harimo ibikorwa vya studio recording, photo na video shooting, ngira ngo n'ibindi pembeni n'ishure ryo kwigisha abantu bifuza kuvuza instrument. Ariko ico c'ishure kiracyari muri rêve, nikiraba sera. Rero Raja yabajije ati muze muravuga n'amazina yanyu, yabajije ati ko muriko murashiramo uburyo bwinshi, ntimufise ubwoba yuko mutazohava mubwinjiza bivanye n'abantu bazohava baza muri iyo evenement. Nico gituma twabahamagaye burya kugira ngo muhimirize abantu, munadufashe gushika kumbura aho tudashika, mubabwire ivy'iki giteramo. Mu bisanzwe ni lancement, sinzi gituma abantu bo muri filme lancement bakunze kwigira mengana ibintu vy'inama, baricaye baragowe. Ariko lancement mu bisanzwe canke kwerekana film ubwa mbere ni kirori, ni show. Rero nico gituma barashimwa twashizemo abanyamuziki. Sinzi gituma mwabonye twagize aba, ni kubera ko aba bavuze umuziki kuri live. Sinzi rero umuziki kuri live niwo tuzoba turavuze, niwo tuzoteramirako. Kandi twashizemo abazoshaka kudufasha mu guhimbaza, dusanze tunakijijwe, ariko n'abashoboye kuvuza ka kaziki k'urukundo n'ibiki mazi ko je ndi mu rukundo rwose, abakunda n'umugore wanje. Abantu badakunda abagore babo kazi kabo. Rero yampindure n'izina, urabona ubwa mbere naba nicaye hari inyuma, ubu nicaye imbere, uko bimeze. Rero Esther Nish azodufasha. Hariho n'akaririmbo afise nkunda cane, kaya karirimbo uzokaririmba, murakabona ati voilà akakandi. Rero nico gituma twabashizemo, hama ibindi bibazo nibaza ko vyerekeye tugire gutya yishuye iki ciwe, bamubajije ngo ni hehe imprimeri yanyu itandukanye y'abandi kugira tubandanye. Murakoze cyane ngira Nishimwe Star Boy kuri ikibazo yambajije. Icambere na mbere coco Dash Telecom ayitandukaniye n'izindi, turatanga service de qualité.
ndiko ndavuga service de qualité nashaka kubabwira ibintu bisohowe neza ku buryo bugezweho dusanzwe dufise ivyuma bitandukanye biri donc biri kuri iki gihe nyene bishobora gusohora qualité nziza cyane. Hama ikigira kabiri mbashatse kubabwira rapidité. Ndiko ndavuga rapidité nshatse gusigura ikintu kijanye n'umwanya. Urabizi ko umwanya n'amafaranga umuntu wese abakeneye ikintu kinyaruka bivanye nuko asanzwe afite izindi gahunda ziwe. Ego turashobora kugukorera ikintu mu mwanya muto uvyipfuza. Ikindi gira gatatu nusigura turagira dusanzwe tworohereza n'abakiriya iyo utari hafi urashobora gutanga commande uciye kuri mail tukakwemprimira hanyuma tukakubwira wanashaka na livraison mu gihe no munsi usanga rimwe na rimwe abantu bamwe uburyo déplacement ziriko ziragorana kumbura ugasanga ntibikoroheye ushobora gushika ku biro iwacu ngo utore ivyo bintu. Yego urashobora kutubwira tije burya vyangoye ibi nibi tugashobora kubanguka turafise amamoto turafise imiduga ishobora gufasha umuntu muri ako karere. Hama ikindi dutandukaniye ko n'abandi turi mu imprimerie asanzwe ashigikira cyane abantu bafise ingabire zitandukanye. Aha ncangira ko mvuga nti namwebwe Starboy yambajije ndazi ko vyibuka even hariho conference twigeze gukorana turi turashigikira Nsoro turaba ni imprimerie imwe turi mu bantu bashigikira abantu bafise ingabire zitandukanye bakeneye kugira. Aha ncangira ko ntumira umuntu wese ashobora kubavuga ati ndakeneye sponsor mu gihe kanaka ndafise ikintu ngomba kulansa nkeneye ko kimenyekana cyangwa nkeneye ko munshigikira karibu cyane muri Dash Telecom tuzobafasha. Yego mwavyumvise yuko muhawe ikaze n'abantu bafise ama microphone burya bushipo butari kamalogo y'ama TV mucimo murondera bashirireko Estanish Jenga nabajijwe byoroshe wabajijwe icyambere umuntu abajije ati ngo babajije ati kwanza wampari bakwaje kuzoba hari nka ugwedengwe cyangwa kuzoba waje kuririmba nzoba mpari nka Estanish mugari mu gwedengwe umva Estanish n'ugwedengwe birajana sigura yuko presence yanje presente gwedengwe gwedengwe bisigura ugwedengwe house ugwedengwe ni intambo y'ikirundi donc byose biri muri musique. Hama mwongera mumbaza ngo intererano yanje muri igiteramo d'abord ni jewe nyine wariterereye narishize ku isahani. Hama apart y'ivyo murabona iyo umuntu amaze kuba ari muri evenement urubanza nagwo rubari kwiwe nimba urubanza rwa Fani naje birandaba na Deste biramuraba n'undi wese turi kumwe ngaha sigura yuko intererano ziri kwinshi ziri gutandukanya ari niyo tuvugira ngaha ya ariko akuru niriyo ya presence twumve ko twoshigikira ubundi hama ikindi kibazo cari c'impamvu twaje gushigikira filme kandi turaba musicien musique na filme birajana novuga yuko gukina filme ni gutanga ubutumwa mu buryo bwagutse birashobora gukina filme je nkayiririmba mu buryo bugufinya kandi murabizi yuko abakinyi ba filme barakenera musique muri filme zabo kandi natwebwe two turakora ama video hagiye shobora kugira ati Fani na Nuraski buraza mu nkirira kandi so rero filme na musique birajana ni nazo ko bitahuritse kandi yavana arigeze kuba umukinyi wa movie ya narakinye filme kera Misha cheza sana nimba actrice rero murakoze cyane ngira nivyo okay Fani babinigirako ikibazo cy'uko okay